ibibazo bibiri canke ibibazo bitatu iyo turi kumwe na Pastor Emmanuel nyakuba hano mubona turi kumwe ku ruhande rwanje nico gituma namushize iburyo kugira ngo ibintu bibandanye bigira gutse ibintu bibandanye bigenda neza iyo kuza ariko bari karigisha nkunze guca ntakaza nibazo bimwe ariko ndaza kugerageza niyibutse mfise ikibazo kimwe aho twaciye ku rusengero bita CFC uriko wigisha uvuga ngo Bibiliya ni gitabo ntikigisha idini ariko hari abantu bamwe babace batangugira ama confusion mu mitwe yaba abandi batangura kwimvira ese uwo muntu kumenga inyigisha ari kazana nizo guhava dusambura amadini kwera narabonye haro namwe bamwe bace batangura kumenga bogira ubwoba gute rero izo nyigisho uzikura he gute ivyo bintu none kumenga haro bamwe bace batangura kuvuga nka kumu Yesu bavuga ari karigisha ati buryo uwo muntu ahava duhombye umuntu adusanze no mu rusengero agakora ibintu nk'ibi gute izo nyigisho ziva he izo nyigisho zivaho nyene mu gitabo ca Bibiliya nyene no mara Bibiliya si gitabo c'idini nyigisha si gitabo c'abakizwa si gitabo ca Pentecote ni ko Bibiliya ivuga umwami kw'Imana yacu ari umwami Yesu Kristo umwami wacu nukuvuga ngo umwami arafise amategeko ngendegwako akoresha kugira ngo abantu biwe bayakurikize kugira ngo baronke uburenganzira umwami atanga nukuvuga ngo nimba uri mu bwami utegerezwa kumvira amategeko y'umwami Bibiliya rero ni igitabo kitubwira umwami kitubwira ubwami bwiwe kitubwira n'umuryango w'ibwami wiwe nukuvuga ngo nikitubare abanyedini kitubwira n'abakristo w'Edaheri oya benshi ariko baca batangura kwiyumvira eske iyo uvuze ko Bibiliya yigisha umwami ubwami n'umuryango w'ibwami benshi iyo uvuze aho majambo atatu benshi ntibatahura urushobora kubasigurira gute impamvu batatahura umuntu yavukiye muri demokrasi umuntu avukiye muri republique ntashobora gutahura le concept ivyumviro vy'ubwami nibikunda nico gituma akwiye kubanza kwicara kijya gitabo nyene ntagifate nko kubenga gitabo c'idini ni gitabo kivuga ivyo bintu bitatu umwami ubwami n'umuryango w'ibwami iyo uvuze aho majambo kandi haro benshi bace batangura kwiyumvira eske iyo wigisha narigeze kuba numva ka party gato iko vyo wigishije uvuga ngo hari abantu bagina mu masengero nimba ashaka nk'akazi akaja kurira akagira gute kubera iki umva hari umwe bace batangura kwimvira gute ntagomba kutubuza gusaba ikintu Imana benshi hari abo mu gusenga urumva bataka bagataka mu gihe bataba bararonka ico kintu urazi ko nana yagize gute nimba gusaba ko we umenga yagiye mu rusengero aruko imyaka myinshi yari iheze uko gute rero benshi bace batangura kwibaza eske uwo muntu izo nyigisha ari karatanga ntumenga nyene agomba kutubuza ahubwo gusenga duhave tubura n'ivyo tworonse gugisigura gute kurira k'umwana nigituma se wiwe akora bitari gukora oya ahubwo kumenya uburenganzira bw'imbere ya se nibwo bituma se bamwe ivyamusavye mu yandi majambo rero abakristo canke abanyedini bandi baza kwimpressiona kwinginga Imana nkuko umenga iraze gukogwa ko n'amarira yabo kwisonesha kwabo gutakamba kwabo uriko uravyumva kwambara amagunira kwisiga iminyota vyose Imana si kwimeze kuko Imana irafise n'umwami afise igihugu afise amategeko ngendegwako niyo Bibiliya ni constitution y'ubwami nukuvuga ngo imbere kuronka uburenganzira Imana itanga ubanza kumenya uburenganzira ufise mu vyo yatanze mu mategeko yayo ntuza kuyimpressiona kubera ngo umwami afise vyose oya banza umenye kuri umwana icambere yigira kero baye umwana tutanga umenye uburenganzira ufise uriko uravyumva mwico gihe kwegera Imana yo data ari umwami wacu umusavye ni bisanzwe ariko nawe yarigeze kuvuga ngo musabe muzoronka mudodore muzugo dijari ibintu vyuko none wibaza ko uko yabivuze nuko abo bandi bashaka kubikora ntibisa umviriza umwana imbere uko abwirenganzira bwase ateza kubanza gukura kuko ivyo se yo muha bikamwica kuza kubisaba utafite uburenganzira rero ntibisubira koroso akogwa ko ngo wariza cabiguha oya abanze kuraba mbe ko aminsavye nuko angana gutya birashoboka ko mwindiko mu gitabo c'abigaratiya 4 umurongo wa mbere haravuga ngo iyo ukiri umwana ntaho utandukaniye n'umugurano ngo nawe uri samurago wa vyose naho utandukaniye n'umugurano nukuvuga yuko hari abantu benshi bita abana mu bwami abakristo mu ishengero ko no bita muri kino gihe mugabo gasanga ntibarakura ku rugezo rwo kwemeza se wabo yuko bashoboye kuha uburenganzira satanga niyo ngwane hari muri kino gihe nico gituma rero tutoye gusoma ibira nk'igitabo c'idini canke kiduha kidushoboza gushikira Imana oya habo tugisome ugira tumenye les principes ingongende gwako n'amategeko Imana yashizeho kugira ngo abantu bagenderemwo kugira ngo bace baronka iki ivyo ebasezaniye ko biravuga ngo mubanze murondera ubwambe na mbere ubwami bw'Imana yigira kabiri muce murondera ugoroka kwayo kugoroka kwayo rero ntabe no kwambara amahereni nabe no kugenda wemye gucanka canke unamye canke wambaye ikanzu ndende canke wambaye umusaraba ntabe bihuri ivyo bintu kugororoka nukumenya ugukurikiza amategeko Imana yashizeho niyo malwa yayo
umaze kuyakurikiza okay akarore nko mu gihugu amategeko y'igihugu ntari ngo aduhane arahari ngo dukingire no kuvuga yuko ukurikije amategeko y'igihugu ikintu cyose ukenera muri leta mu gihugu urimo utekironka atagisabwe niyo majambo nje gityo muri kino gihe abantu bakomeye mu mategeko yabaye maremare oya habwo ni bayakurikize kugira ngo bahabwe uburenganzira leta itanga bukuye ku buzima bwabo mugaye koze gihe urumva usanga ibintu byarahindutse uyakurikije no kutakoze ico kimwe akavuga ati katureke nta kundi tuzopita pembeni guke cyo kibazo gihari mwamaze kumva ko inyigisho ari karatanga je khere mahari bibazo bimwe mwene napanze ariko nkumva ko menga biriko bigenda ariko ndashaka kwazi kibazo kimwe hariho benshi bakunze kwitiranya idini n'ishengero ivyo bintu bibiri bitandukaniye he canke bifitaniye isano nyabaki idini si shengero ishengero si idini si ubwami si idini ivyo bintu bitandukanye cyane gose idini ni umuco cyangwa umugenzo wo gusenga icitwa Imana cyose urumva mugabe kebehagaze ku migwi y'ivyizegwa imico n'imigenzo bakabishira hamwe cyangwa ivyizegwa ugasanga ivyo bintu cyo bivyara ugutandukana kw'abantu n'abandi bigaca bibashira mu migwi ugasanga yera mugumwe abakizwa mugwe w'abapagane mugwe w'abakatolika mugwe w'abamtumbazi abametodiste urumva ukamenga abantu ntibasa kubera ivyizigwa bitandukanye ariko mu bwami bw'Imana icitushengero ishengero muhigira kine ecclesia rose katolika ecclesia wari umugwi w'abantu yari nka cabinet royal yabiri ngaho kugira ngo yakire ivyumviro vy'umwami yakire indoto z'umwami yumvira icyo umwami ariko arifuza kugira ngo abantu biwe bashobore kubeshwaho n'ivyo uyo mugura bita ecclesia rero wafata ivyo vyumviro by'umwami ugaca ubihindura amategeko ukabihindura ingongende gwako hanyuma bikigishwa abantu mu bwami kugira ngo babigendere bamaze kubigendera baca bahabwa uburenganzira umwami ha umuntu wese ari mu bwami bwiwiwe nico gituma wabanza kubimenya ugaca ubikurikiza kugira ngo ugiye gusaba umwami ico ukeneye wagihabwa yisuka kuri kigico yagutegeze gukora mwamaze kuvyumva ko idini si ishengero si idini abitiranya ngo iyo bavuze ecclesia no kuvuga hari mu kigiriki ndibaza nkuko wabivuze baca bibaza ngo ecclesia ngo ni katolika biratandukanye cyane gira komantera aho hasi uri kurabona kugira ngo ikiganiro gice gushikira benshi muri baza ko kandi mwamaze kumva ko izi nyigisho hametoro nk'abantu nka 10 mu gihugu babikufata nkuko canke babizi nkuko canke bashaka kubikora nkuko twogira iterambere ridasanzwe ariko rero hariho abantu bakunze kuvuga ko hategezwa gutangwa bijya bigira 10 canke amashikanwa canke ibindi bintu bisabwa kugira ngo umuntu harigwe ivyaha bo bavuga kwiki kuri ico reka duhere kuri umuntu bita Martin Luther yari umuntu ya mugabo yavutse mu za 1500 yari mu Baroma muri katolika ariko mu nyuma harageze igihe agira amatsiko menshi ko arabona ibiko biramwe ico gihe ubwo ico gihe nta munyeshengero yari muri abantu yemererwa gusoma Bibiliya mu ishengero kandi muri kino gihe biracariho turacasomerwa mu mashengero hatandukanye ico rero Martin Luther yara chance aravuga ati uki mudusomera tutamenye ivyanditswe mw'ivyo bitabo mu bakwe bitabo vy'Imana acaravuga ati désormais umuntu kiguhitamwo ico yizera kigira kabiri umuntu akwiye kwisomesha mu by'Imana ubwiwe kigira gatatu aravuga ati umuntu akwiye guhakira agakiza biciye mu kwizera kandi akibererwa ubuntu uko ico gihe abaherezi ari no munsi tw'abapatiri muri kino gihe bavuga yuko umuntu aronka agakiza akoze ibikogwa aravuga ati rero ivyo sindavyumva ntebitawe ico gihe mwico gihe rero hacaba igihe revolution cyangwa igihe reforme yiwe hacava igihe eglise italienne yavutse bayita gutyo bayimwitire ko yariki ni wazenye revolution yo kuva mu gusoma Bibiliya mu guronka kizo ukoze ibikorwa bitandukanye cyangwa utanze impongano cyangwa rukurinze kubibwira undi muntu wico gihe nta muntu yemerewe guharigwa abwiye Imana direct bakubwira bati ubanza guca ku muherezi ubanza guca kwa pati uca kwa pastor n'ahandi n'ubu biracari muri kino gihe arivyo vyinshi shengero ry'uno munsi aravuga ati rero none imba Imana ari harira kuko ndida guca kuri naka edecho gihe bavuga ati kugira uharigwe yarakwemerera canke hagura ivyo utanga kugira ngo uzuharigwe mu nyuma rushize mu ngiro ivyo bice birahava rero mu yandi majambo twebwe Imana dufise uburenganzira direct kuri yo ni data no mwami wacu Bibiri vuga yuko ngo igitambara cyakingiye hera chatabwe mu kabiri
kugira ngo umuntu wese ahabwe uburenganzira bwo gushikira Imana direct. Wico gihe hagenda umuherezi, ariko uburo byararangiye, nta mpongano nta kiguzi cyo gutanga kugira ngo wakira gakiza cyangwa uharigwe. Icyatanzwe gusa ari kimazi kimwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo wizeye ukamwizera, imbabazi uzironse. Tubashimire cyane. Murakoze cyane. Mwamaze kuvyumva ko ni ibintu bidasanzwe, ndazi ko benshi muza kwigishwa kandi benshi muza gufashwa. Intare zanyu turazikeneye kugira ngo abandi benshi bamanje gufashwa. Ivyo mwumvise mutatahuye murashobora gucanga hepfo muri commentaire mugaca mubaza hasiga ngo inyishu muzo zironka. Ciao ciao.